amahera nasohoka agiye gukora ikintu ugifata na appareil photo uti eheje amahera yasohotse ngiki nico nakoze muze murabe yuko kuri wasasa economic ubunyene mutaza muyibona iri kuraduga kubera iki bande mwebwe mugabo no munsi ntavyo mari muzi ko ari mwebwe mutuma PIB iduga umenga mwebwe mwarabanyabiro uno munsi rero vous incitez le peuple à travailler mwebwe murabakomanda umwe wese avuye hasi ibintu bigende neza dukosome make ibi by'amadepase tuvuga tuti amadepase tuyagabanye ahubwo tuzana ibintu bigwiza umwimbu muzaca musanga ibintu byamaze gutera imbere barabonye mu makritere bavuze ngo icambere ko twagizeho plan stratégique yo kugira ngo cadre macroéconomique imere neza icakabiri bavuze bati politique ya discipline budgétaire none discipline budgétaire ni bande simwebwe nyene ikiri twomenya nuko umushahara duhembwa ari pour faire quelque chose nuva tuyavuga robije uvuze uti dushaka développement agricole abakora muri iyo secteur agricole bose bahembwa ije yose ni budget ya développement agricole warahembwa utakoze ntuwa wakoze le patriotisme c'est ça mwebwe muri mboneza aho mwicaye hose ni muri mboneza tugarukana yo esprit yo kwiyumvirira igihugu nimusubire kwiyumvirira mwebwe mwiyumvirira igihugu gusa uyumvira ibintu bishaka gushika mu myaka 10 iza nk'ubuwe muri biro yawe muri kiya gisata urongoye wiyumvira ico gisata mu myaka 10 iza ingerekezo bacahinduye Burundi uguma wiyumvira akantu kose ingaruka yako scenario kandi n'abana banyu mukabigisha kuva bakiri bato inama si programme inama ijya si programme ni ikivuye mu nama nukuvuga inama uyikora ushaka gukora ikintu ico dukeneye ni kiriya suvuga ngo nagize amanama menshi nzabona ngo inama izi zo zakozwe ngo seminaire c'est quoi seminaire ikogwa kugira ngo muje gukora kijya atari ikogwa kugira ngo mwige strategy yo gukora kijya nico dukeneye ngo wagize amanama ivyo no muri programme ntunabishiramo iyo de concentration n'umugambi uzotuma Burundi butera imbere kuko muzosanga intara zose ziriko ziduga integralement hanyuma ico no bahanura mwemere tuje gukorera hari ya ruguru hari ibintu bimwe abantu barifata minenegwe mugabo bifise ingaruka nziza canke ingaruka mbi mugoye murezona rero erega muje murabwira n'abandi ivyo mwiyumviye iki rero cyo kwigana tukivemo aho twapfiriye